murabona neza ko mu Burundi l'économie cyo bita dualiste haramaze kuba icyo tokwita ama structure abiri. Hari cyo bita structure ya systeme y'abantu bamaze kubaka neza ingene ivyo by'ubutunzi bw'igihugu bigarukira kuri bo, abandi umengo bose bazobanciye aho bose biruke. Ukamengo nyene biteguguko kandi n'ibintu yabaje cyane, harakwiye kuba andeba mbere sensere kuri ivyo bintu. Ugumubona kumenge ingene ubutungane ingene ubutunzi butungana, ingene nzi ugumubona umengo ni ibintu vyibaka. Ico bita classe moyenne, aho nshatse kuvuga classe moyenne kuba yuko ubu bamwe twanga abanyagihugu basanzwe abikora twabo mu myuga n'ibiki, abo bari mu abaganga abantu bose ubasigari mu mufuko umwe. Sari mu mufuko umwe. Iherengere biza biribonekeza rero. Duhere ku bintu bya monopole. Monopole ni uburyo bumwe bafata ibintu bakabati tubiha umuntu umwe. Ibintu twe tubikora muri leta twenyene kugira abandi babigizeyo. Ufashe ibyo bya angre ego hayishira hamwe rimwe abandi urabuje ko bashaka gukora ibya angre, abadaraza ashobora kudaraza angre bose urabakuyemo deja harabari kubeshwaho n'ivyo bose urabankiye. Ubu rero na yanga bishikira ntibashikira. Amahera bayatanze bazomena imisi batarosi wage kandi ntibazifeza aramburuse. Ibizoberayo byose umise n'umushikiranganje ukatenda ugatuti ibintu biriko biratera isoni tubigire ukabona nta kibaye. Ibitoro ni kwa kundi. Ibitoro byaje umwanya umengo izimodoka toze zitonde gute. Hariko harose tugitore ko barakira ivyo bitoro neza bironka nabandi kwiruka muri Kongo ibidi bimwe amajana nga kandi bikaba normal. Hariko nindatazi bura abategetsi bose yuko abantu bahwereye n'amabido y'ibihumbi amajana nga nindatabizi. Usta kutubwira ngo haje amamiliyoni y'amalitiro none amabira ari hehe? Imyaka 5 kuki ingingo zose zifatwa kugira ivyo bintu bihagarare zitemegwa. Haguma bya bini monopole ni sopebu gusa ntukubakomewe wundoya uburizi kabandi ko cyo kwinjira. Ivyo rero si ibintu bibona ko yabiteguye yemwe. Uburizi kabandi ko kwisukari twasavye ko n'abana bije ngo liberalisation bikora ubona bitatobanutse bitagabanutse. Urabuza n'abandi ukababuza. Ibigori ukuntu biruhisha abantu mu kurima bakaruha bagawera urazi ibigori ubimarima meze usubira wamurugira gututsa uhura uhungura urusubi mugahageze kubigurisha ngo wanguha ubigurisha nayo mafaranga yo kubigurisha nyuma barakoreshwa nabana kabanyubuza bagira uzaronka haciye ameze n'ameze umwaka cage kitekereza niyo kabuzo irongo uzohembwa tekereza n'umukuru w'umugambwe arigeze no kubivuga batangira batangiye kubibona. Urumva ngo muruho umuntu ashobora kuvuga ati mranifite n'amadepense wo niveau familial yara kamara maze shaka kumenya kumwana kwa muganga shaka kugira gute shaka kugira iki oya mugaye mafaranga bayagufashe mbere ko barahemba abantu ku gihoro muguza ubu kugeza no munsi utambaye ibirato utagize gute udatanzi ya mahera ari kubaha amaroverina bayabrotse watsi deni kugira ugura umwavu wagize gute wana uronse ukwiye na bya bigori haze kubishora ntunabigurishije muga niwa mugwa baruva bya bigori no barabitwaye murabinye muga reka bigende n'amahera reka tute ya control iyo ni social yahe amavoka n'amavoka gwagira afatwe numvise ko muva ngo watavuga ngo ntibayamure ngo ntuyashoboye ntugira iki nturibe no ku bintu witera cyane wagize iki amadovize marashimwe ihinde amadovize bangada yakire byoroha abandi patumuko ubura guverinoma bere bo nanamwumvise hirya ejo nanamwumvise je karavuga ngo here karaza ngo bisha bituma ngo na yasoko ngo yo ku ruhande ngo wenyine ngo nayo ngo citeze uriko arayizi kwiriho aranayivuga ati mabiro doshanje oya kirazira
amahera amabanki commercial jana muri berbe abadanaza bamwe yaronka abandi kari tubigume mwuko nugiye kuyaronka ntuhanwa bavuze ati baragiye mu Dubai batwara amahera amadovize ntaco bazanye oya kirazira guhana ari babandi nyene muri systeme nyene ari muri ya structure uhane kubera iki oya kirazira